mimi yari kujya mwabubonye ataranonekara yari nk'umukobwa mega no Pentecote mbo icambeje nkunda umushatsi naturel ubunye sinzi ko ari ukutawukunda kuko ari wanje uravye amafoto je nkunda naturel n'amameshi amameshi nuzi ibintu byo kudefriza amarouge à lèvres ku mwingohe ivyo jewe boriye mu bantu batangiye kuza baramusukisha ko narumvise ko bamusukisha kabiri mu kwezi yego ni pantaro kugira ngo yambare pantaro hari ikindi kintu numvise ati akiri hariya nta pataro yahora yamba apana akiri ngani ngaho Bujumbura kugira yambare pataro irega yaba haruguru icambere amaze kubi wanje yaravuye ko yabaye wanje mama we yarakivuze ico coco nivyo umuhaye indara ari umukobwa mutaranakunda mbo ico gihe nkuko yabibwiye mama wiwe jewe n'umukozi w'Imana ati nawe je n'umukozi w'Imana nimba narayihaye we nuwundi ayihaye muto yiwe kandi nibaza ko atamuntu arigera nyumva ko ikintu kibi kumuhindaro nkuko mama yabivuze yari mu bibazo mama wiwe mama wacagira ko avuga ati ngo yaramubeshe kugira ngo numukimu munakijijwe ngo agira mufashe ariko mu nyuma ngo aramufata nabi ico oye rero nico nagomba no kubeshuza ndanagira brother je maze gukizwa n'ubu mimi mu mubaze ahari kwanza hari ikiganiro bahanuye harimo inasenge kuvuga ngo namufashe nabi jewe mimi avyumva nibwo bitari bibereye kuvuga hari umukobwa umva umugira neza akavuga ngo waranjanira amajambo nagene bavuga ngo bana ngo yaramprofise ndi mu bibazo mimi yaje wanje atanda afise mimi nagize etat civile ava y'amezi 2 imbere ko tugira mariage mimi niko kuri kuhari n'abantu bazi ko bidashoboka bishoboka mimi twabonanye nk'umugore n'umugabo ku munsi wa mariage mimi mu vyumve neza twabonanye nk'umugore n'umugabo ku munsi wa mariage bikaba bitaruko mfise abana banje barababonye beza nkaba mbeshe ntivyari biryoshe mbura abana banje cyo gituma aje nima navuze ngo ni gihemo si kwabaye gutukana bana umukobwa ukuye ruguru umuhaye indaro warufise kubasha bwose kakubwira nti wewe kugira nifuze gufutira future yawe sino gutera inda soko narimvyase mugabo reka dukora ibintu biri mu muco apana rondera abakobwa bavuga ati uwo muntu akurusha ngire turaza amaguru mu mazi tusenga turondera abagabo vuga intuze rero jewe nase guhemo kwana gituma navuze nti mimi naravyanditse suri munakoje Facebook wanje naravuze nti mimi ni gihemo kubera iki yahemukiye Imana ahemukira ishenge ahemukira abavyeyi yituma je nanka nase kurongora cye gusaba divorce nase kuje kuyisaba nagwaniye ubukristo nagwaniye ubuntu sintera intambwe soba ko ivyo mfite ndamurega bitahari birahari pe nubwo woza tutari kwamena bikwereka bimwe nivyo ntukorera kuko we ntububatse mugabo ndavuga ati Bibiliya tuko turaragana bavuga ati muzobana amahirwe no mu magogo agwaye canka komeye Yes, ndabaramukije bakunzi ba Star TV iyo mva mukagira wamaze kora subscribe nuko ukunda ibikorwa bya Star TV nuko ukunda Starboy twarakora nuko ushaka iterambere muri rusange ntihagira ikindi kintu uzoraba akazi ivyo handi ivyo ama vie privé bimwe ntuze wanka umuntu ngo ni kubera vie privé yiwe ariko kumenya ukuri navyo birafasha ari kiganiro nakoze na Mimi ndi kumwe ndetse na mama wa Mimi ariko hari ibindi biganiro byari byakoze bien avant ariko nza gukora nanje nkuko abandi bakoze ariko kuri no munsi hari ivyo tuba twarakoze na Mimi bitagenze neza na cyane ko muri commentaire hari abanditse ati tuzanire none uwo muntu bavyaranye na Mimi kugira tumenye ukuri nyene kuri reyere nyene gusoka kuva muri we na cyane yuko tuba twifuza gushira ibintu ku murongo kugira bigende neza tumenye nico gufata tumenye mbega tibimeze gute reka renda muramutse for the first time mu bwami bwa Star TV namwakiriye numujene yitahuye ndetse ngerageje kumviriza ibiganiro numvirije canke iyo yarakoze narumvise yuko asana n'umuntu akijijwe bisigura yuko ibintu byose tuzakubikora birimo isengesho ry'Imana brother meze neza ndashimwiteka urakomeye cyane gose ndanabibona ugerageje kuraba ku maso umuntu asa neza umujene yitahuye no umutima nukomeze no umutima ni kumeze kabisa ubwo biri kose agacaye waje wakanyoye canke byashitse nyene no musi uracisha muvuga ati mbo musitagagarike je bicaye ibintu by'amapeti sikirenga sikirenga we ni gukora akazi yamukigendera oya bo nicaye ndakinywa mugabo
sindabishira imbere cyane siri umuntu afite ibintu by'amapeti vraiment amapeti sikire oya je nkunda kaboga amasaha amaze kugira ntuze nkunda kaboga nyene n'agafana ariko sometimes nyene uragira amapeti abantu ukavuga ati abana bategezwa gufungura gerageje kuraba ibiganiro wagiye urakora niwe wabifunguriye niwe wabagaburira kandi niwe wabatwara no kwa muganga yambo je iwanje vraiment nacyo bitwa hashitse ikintu cyo kurya mbuza ya peti ubura ko umuntu agenda akura apeti igenda ndibuka nkiri mu nshiga rega tuba twamuma amafamiye ugasanga ivyo kurya barabisigaje we ntuhaze nukagira isoni cyo kuvuga ati mubimpe bikambabaza je rero iwanje uhashitse abashize barabizi je iwanje umuntu ahaze arasigaza kandi na mama twe ntiyagizira kukubaza ngo ndakongera urazana we akavuga ati natosheka uravyumva okay ubwa mbere twakoze ikiganiro na Mimi uno musi turi kumwe nande mu bwa Star TV ucugira ko ndetse uramutsa n'amakunzi ba Star TV hama dukore icyatuzanye kugira abariko baradukurikirana hajya baricaye maso kugira bumve icyatuzanye bamenye n'ukuri gutandukanye ya murakoze ndaramukije abanywanyi ba Star Time. I greet you in the name of Jesus. God bless you. Yeah. Kamazina? Izina nitwa Niyongabo Jean Claude. Yeah. Okay. Hano nza guhera Niyongabo Jean Claude, ndaza guhera hangaha avuga guca mama wa Mimi yaramanutse mu gisagara ca Bujumbura atazi ngo ishaje gukora. Na cyane avuga ati kuri kamera jeza mvuga ivyo yavuze kuri Star TV kugira dusi n'abashaka kumenya ukuri. Avuga yuko ba wara muri ya madeplacement kugira ashore kuzibujumbura aza kwisanga mu kiganiro atavyazi turahera aho nyene kuri mama wiwe ivyame bivyo turaza kubigaruka ko mu nyuma hamwe gushika naho ndamubaza ati mbega yibare ago hayitubiri kugira bigucanganye kugira ashore kugushiramo ikintu kugira ukivuge kitavuye muri wewe bimeze gute bo murakoze nimba warakwikiraniye ibiganiro natanze bibiri of course narabikurikirana mbe kwanza bizari na bitatu narakivuze ubushize nuko kimwe bakigurishije cyakozwe na wo bita Ntare Norasi bakigurishije koma mbo bivanye n'ukuri kwari kurimwo kuko Norasi imbere yuko mama Mimi ariwe mabukwe amanuka Norasi twarajanye kuri beach nari abana kuri beach orowe nkuko nama ndabikora ndabwira nti tuvugane ava yuko dukorana ikiganiro ko keshi jewe hagenda batinda kwexplique ivyo tugomba gukora nkuko nubwo ntanabivuze jewe si ndakijijwe uko nabivuze ndavuga ni nimba mbeshe umuntu igihano yorose kinjeko umugisha norose jewe umuje kuriwe kuko ndumuntu jewe mu biganiro byose nagiye ntanga ikintu gifise ikimenyetso abantu je abana message wanyandikiye ngira nona nef ngira ngo ni nuko nta telefone nari mfise ndayifise rero Norasi niwe twakoranye ikiganiro ca mbere ari Lendi mama Mimi yamanutse mama Mimi hano nagomba gukosora gato mbo kwaza mama Mimi n'umuvyeyi uko nabivuze niko wabivuze ni jewe umuvyeyi narashimiye urimo kwikira ikiganiro ca mbere narashimiye kwitwa umuvyeyi hajya wa mugani baca ngo urukwavu rurakura rukonka umwana uko umuvyeyi agenda akura niko ubwenge busa n'ubugenda busubira inyuma rero cyane mu kiganiro yagize vy'ukuri sinababajwe nawe sinanamugaye ahubwo gusa noba nase nk'utishimiye umukobwa wiwe n'ujya mugenzi we Honorine kuko ibi bintu tuvugira hano vyumvirizwa n'abantu bari intelligence abantu bazi ubwenge ba intellectuel bashaka kubona yuko ikibintu ko biragenza rero by'ukuri maze kumva ikiganiro ca mama ca mabo ca mbere we mutakoranye ujya muntu sinibuka izina rye ariko n'umuntu mwiza kandi yagirageje abazi ibibazo by'ubwenge birimo n'urupfasoni afite wari kumva yarumvise mama Mimi ntiheri bwapangwe neza amajambo avuga yari kuvugwa bisigura yuko ikiganiro rero nakoze ko bayarapanzwe kugira ashobore gusohoka nico gituma navuze ntireka ntange ukuri kugira ngo banamenye ukuri kuko umuntu yakoze ishusho y'umuntu ijya filime ishusho y'umuntu by'ukuri yari yumviriye ikibazo nuko hakiye gusanga nuwayikinyemwo ishusho ahubwo rero ni bya bindi nyene nico ahubwo nico gituma navuye nika rero kuko abantu bakina ishusho cyangwa filme nimba ari ubuhemu nk'ijya y'injyajya narayiravye nk'ijya y'injyajya bakinye kawaida nk'injyajya
nibyo barendera kurondera umuntu nyine afise uburyarya kuko jewe nkaje mbuye ngo je nkaje nta buryarya afise urendera ku umuntu azi ibintu by'uburyarya canke yo yarabufise akabu ariko hari ushobora kuwukina mugatabwa afise ashaka kuba yarabufise akabwihana sinzi ko urumva mugabo jewe no kwado gukora indyarya atayonzi vyongora ariko uravyiga uri umukinyi wa film utegerezwa kumenya kwagitinga ku ruhande gose ariko yumva wabimenyeze numva ko utaba wabimenye uba wabimenye nyene rero ndabye nk'ijya filime y'indyarya vy'ukuri nibwo buryarya ndiko ndabona canke nashimye ko abantu bobona kububaho kuko ari abantu bakina ibintu ifo ko dukina ibintu bibaho vyabayeho vyigisha rero n'ishusho y'umuntu ukuba yiyumviriye umuntu babona je Claude Suku sije ubona sijewe twajanye mu kabare sijewe umuntu w'indani umuntu n'umuntu niyo shusho yiwe arivyo vya Mimi rero wagomba nuriya muvyeyi uravye ikiganiro yakoze ubwa mbere ca kabiri ni ca gatatu ni ca kane kwanza n'ibintu niho ucutangura kubona ati rere mari shusho y'umuntu umuntu arahinduka none tumenye neza ukuri ko kuri he ko ujya mu mera atari ngaha anye tumenye ukuntu yashoboye gushika ibujumbura ngo atara kimwazi kandi akaza ndetse atiri waraca no kwa Mimi icambere cyo gituma navuze nti jewe ibintu vyose nagiye ndabibika kubera kuri Mimi hari ivyo navuze ntovugira kuri kamera mugabo n'ibindi ushaka okay hari ibintu ntovugira kuri kamera hari ibintu nokwerekana mugabo n'ibindi bintu kugira ngo abantu babone ukuri werekana ukereka abantu ukuri ngo je navuze ndiko ndaburana nko bayivuze kuri kamera oya ariko ndashaka gutanga ukuri kujya bakina kuri reklama ngo umuntu gasabe ikigongwe ku ngufu jewe navuze ari amakomantere nabonye avuga ivyo ntavyo ndasoma jewe naba bari kuganira nakoze ubwa mbere ndi umugabo yiyubashe kandi yemera mvuze kwiyemera so kwishima ariko nifitiye confidence siko sindi kimuga ndafise ingufu zo gukora ndafise ivyo nkora sishaje nkuko baba bavyibaza sindi wa muntu atetemeka ngo vuge ntuzeye wa ugomba nivyo bagaruka ngo bwiza je nabwiye Mimi tutarabana nkabesha Imana ibimpora jewe nabwiye ni Mimi nitembea muzee nitembea narabanye n'aba Ethiopia South Africa nabaye n'aba Ethiopia mbana n'abakaradi mbana abakaradi n'abadimudimu baje bavuga ku bazungu n'abiraburi abametisi yes niyo bakaradi mbana n'aba Mozambikano beza cha Zambia Mozambique u Rwanda abakobwa beza barahari mu Buganda naragiye no kuvuga ngo tuko turaraba naragenda genze bisigura ko kugira utore Mimi rero naramubwiye nti kuko Bob yarabona yarakeneye entreti kuko ifoto natanze ugucyoza umuntu ifoto natanze mu iganiro yego wiravye urayibona biragaragara so gucyoza umuntu ko naravuze nti irifo ko tutibagira iyo twavuye siko jewe sinozi no ngo nukwera nageze Bujumbura cyane nkuko kwawe cye nkubitamwe amahereni cye nkubitamwo ngira amadrede cyo vuga ngo ndimvukira bya bindi no ndi umunyamurambye Kiganda naryamye ku kirago ndakivako ndamanuka Bujumbura mu ndahaba ndiko ndanahubaka ivyo nibwo buzima tuhadukiye message dukoye gutanga rero kuvuga ngo Mimi ngo ikintu namubariye kuko nabwiye ndi umukristo Bizavuze navuze ni hajya abahungu bamweshe mubesha canke beshe babesha mwabahungu umwe ngo naragenda genze ngo kwisi yose ngo sanga nta mukobwa ngo gusumbya ngo ubwiza ngo uwa mbere mukobwa kumwiti catari naramubwiye biranamubabaza vyumve nimba mbeshe ampinyuze kandi Imana ibimpora naramubwiye ni jewe kugutwara sifatiye kubwiza kuko mvuze ngo ndabubwiza ndanabwiye isoko yo muri filime ngari bwashe nimba ari yanahiye ariko hajya kuri Paris yo hahagaze cya twatugira cya kwisoko hari abana vraiment bagize muga ndamubwiye barahara abana nabwo ni sindavyo bwiza arakobwa beza bwaguma banankunda wanagomba nkavuga nti aba sabo ko bana kandi namwe murabiza abajene hari umukobwa ngo gusohokana no kwinjirana ya rero ndavuga nti hari abakobwa umukobwa utazozana umukate nivoka jewe nkora ruguru keshi mpitana amashumunya biraba bitani ntore ibiharage yaba kirundo sivyo nsoma mugabo no birya mugari umukobwa gukunda urabizi mwanangu hamudashobora kuvuga ati bano yunyu ivyivoka ntavyo bamuzanira ore sino mutwara rero ndanamubwira nti burya kenshi iyo ugiye kuresha umukobwa ubwo mubana kenshi arakana nakwiye gucishamo nuko mega ntibakumve na uresha umukobwa wagaye kumugaye kumugaye ngo wamusuzuguye ariko uravuga ati kameme uyu wenda bana ko twovugana
uzagura ipataro mu isoko uvugana turaberanye bashi uye tunalingana hawezi kunishtua niyo yonyanka basi haro n'umukobwa mugabo abona tuvugana ukuri abati vraiment ni hatari uko mu isoko tuzahugura impuzu naro baza kugura impuzu ariyo washimye gusomba izindi uyigura kubera uza kubona kwiza kukubera ukayambara n'ubivanye n'uburyo tugiye muri restaurant barakuba ati hari ibinibi ariko ntuco fungura nje ufise amahera yes rero nawe naramubwiye nti ntuhave wibaza ngo ndagutwaye kuko narabibona bakubuje umwana azishima canke uramubona naho abakiri muto urabona ko batsinda gutwenga n'ukuri mwiza kuko abakobwa banciye imbere ni benshi mimi yari kujya mwamubonye ataranonekara yari umukobwa mega mu Pentecote mbo icambeje nkunda umushatsi naturel ubunye sinzi ko ari ukutabukunda kuko ari wanje uravye amafoto je nkunda naturel n'amameshi nuzi ibintu byo kudefriza amarouge à lèvres ku mwingohe ivyo jewe boriye mu bantu batemwe kuza baramusukisha ko narumvise ko bamusukisha kabiri mu kwezi yego ni pantaro kugira ngo yambare ipantaro hari ikindi kintu numvise ati akiri hariya nta pataro yahora yamba apana akiri ngana ngahe Bujumbura kugira yambare ipataro iriga yaba haruguru icambere amaze kubi wanje yaravuye ko yabaye wanje mama we yarakivuze ico coco ntivyo umuhaye indara ari umukobwa mutaranakundana mbo ico gihe nkuko yabibwiye mama wiwe jewe je n'umukozi w'Imana ati nawe je n'umukozi w'Imana nimba narayihaye we nubundi ayihaye muto yiwe kandi nibaza ko atamuntu arigera nyumva ko ikintu kibi kumuhindaro nkuko mama yabivuze yari mu bibazo mama wiwe mama we acagira ko avuga ati ngo yaramubeshe ngo igira ngo n'umukimu munakijijwe ngo agira mufashe ariko mu nyuma ngo aramufata nabi ico oye rero nico nagomba no kubeshuza ndanagira brother je maze gukizwa n'ubu mimi mu mubaze ahari kwanza hari ikiganiro bahanuye harimo inasenge kuvuga ngo namufashe nabi jewe mimi avyumve nubwo bitari bibereye kuvuga hari umukobwa umva umugira neza akavuga ngo waranjanira amajambo nagene bavuga ngo bana ngo yaramprofise ndi mu bibazo mimi yaje wanje atanda afise mimi nagize etat civile ava y'amezi 2 imbere ko tugira mariage mimi niko kuri kuhari n'abantu bazi ko bidashoboka bishoboka mimi twabonanye nk'umugore n'umugabo ku munsi wa mariage mimi mu vyumve neza twabonanye nk'umugore n'umugabo ku munsi wa mariage bikaba bitaruko mfise abana banje barababonye beza nkaba mbeshe ntivyari biryoshe mbura abana banje cyo bituma aje nima navuze ngo ni gihemo si kwabaye gutukana man umukobwa ukuye ruguru umuhaye indaro warufise kubasha bwose kakubwira nti wewe kubwira nifuze gufutira future yawe sino gutera inda suko nari mvyase mugabo reka dukora ibintu biri mu muco je kuviwa ntigasina murongo yavi wanje tumaze kwinjira mu rukundo mbo kubera bwa mbere umanje kwanza urakora divorce bivanye ivyo yari yabaye divorce yarabaye ivyo sino nabitebako ntaco namufashijemo kuko je twamenyanye nabivuze Imana yo mwijuru niyo cabona ari muri procedure ya divorce nabo uvuga ngo je sinigeze mvugana nawe tutaramenya muri procedure ya divorce mbo turavye muri gihe twavuganye n'igihe bitwaye kugira ngo tugwanye urusaku birahari je twabonanye musi tubonana itariki twabonanye n'igihe amanuka n'igihe yari yakiye divorce ivyo ni ibintu mva biba bihari si ibintu tuza kubesha abantu rero kuvuga ngo mimi ngo kubana nawe ngo naramuprofise je ico gihe nari ndamutunze bivanye n'ibibazo arimo ndamuze kwishengera uko vyagize ivyo urukundo vyinjiyemo ko nababwiye ko ntimu propose mama wiwe naraye ikiganiro twaragikoze ngo navyumvise yarambuye ati we ntiwonyemera bivanye nuko yambona na situation yararimo ivyo oye yabavuze ko yanavuze yuko ati abahungu baguma bambesha si vy'abahungu namubaje nti ndagufasha cavuga ati abantu benshi baza bambwira ko bomfasha kumufasha ntibwari ko vyamane mariage no mubeshera kuko baramwumviriza ibibazo afise icambere nabivuze avyibuke buryo umuntu agutoye so na nyoko yabananye nawe yiwe abamushikiranye higanda barabizi sinobesha no barabizi jewe namutoye se yamwirukanye nyina yamwirukanye sinzi hano yari yatsi ndaro ari yari mwibarabara niko ndakivuga uko ikindi ngomba cambabaje kinababaje kandi haryaye umuntu niwe tuma yiyuba yavuze mabukwe ari we mama wiwe yaravuze ngo mumubaze ivy'imiryango ngo afite imiryango ngo myinshi gusumbina brother jewe ndamubajije icambere ndagufashe iki narondeye mbwira umuryango numwe ufise ndagufashirizeho kuko jewe kuba nabanye nawe
tutamwe no mu rukundo sivuga ngo nivyo nashaka Imana ije nama ku musozi mu Rwanda nisonzesha imizi narya niyo ntarya byarangana kugira ngo nshobore umubiri uje hasi simpave sanga ngwa mucaka kuko Imana yampaga sopo ugahira ukajyamana nawe yavugana nanje ntiyavugana n'uwari wese rero jewe nama ku misozi mu Rwanda ubaza abapasiteri ba Varesi aba ba Morodekayi ba Francine je nama ku musozi nisonzesha kugira ngo nabone musengera rero umuryango wose wari wamuhevye se wabo tubana mu Kanyosha hari ifoto natanze mwarazibonye abo bayi nasenge barahari n'abagwiza tumba mugana hano muyigeze yumva ko yo mwakira kweri iki yari yarabananiye uwavuga ati jewe rero uwavuga ati jewe famille yaranyase bivanye n'ibimba kibiki n'ibiki bivanye nuko ivyamubaye gituma bamwase kandi avyumva reke kubeshera umuryango abantu abakobwa mwe munanirana bacavuga mu miryango yarabase none muhungu uwo mukobwa haje mama wiwe ndanabeshuza avuga ngo ujya mugabo wiwe wa mbere yamufashe ku nguvu ibyo bamupangiye umuntu agufashe ku nguvu uri umwana w'umukobwa hajya mu kirundi baca umugani ngo hisha ubwari nyoko ntiwarama ntubwire mama ati yewe nakorewe amabi bagende uwo muntu bamushengeze umuntu agufasha ku nguvu ukagukwa ukagira zembo agufashe ku nguvu narababariye jewe mama wiwe ivyo nzi kuri mimi ntavyazi kuko nabwiye ko yatuye ku mukozi w'Imana mpari n'interpreta rero ku nguvu si ku nguvu bafatanye bahuriye mu manyanga yabo mugabo ntago kuvu yamufashe kuko yakamufata ku nguvu ntibari kugira ntiyari kumudota akamukwa ko nabwiye ko Maria jewe je naragiyeyo akagira etat civile bakandira amakaranga muntu y'amanyanga kugira ngo baduze imyaka nivyo yarafite imyaka mike haje umwana arananirana akiri muto aho cyane ko wavuze ati mu bintu vyabaye ama mariage ibiki nibiki nka vyose wasanze ari vy'amanyanga nkawe wavyumvise kuko ikingirageje kumvise ikiganiro wakoze waravuze yuko na mariage naho yabaye ibintu byose vyabaye harimo amanyanga menshi cyane irga ya manyanga nakubwira wanagoma na papa wiwe navuga nti pole igitwa nanemeje nkavuga nti ndamutware nuko nabonye hamwe amanyanga kandi yemeye kubatizwa irigira kabiri ati kubera iki igituma habayemo amanyanga burya ibintu byanditse mwabana muri kuvuga ibintu cyeze ibintu mu kirere gigiye bahurana n'uwo mugabo wese hondi mugi imyaka ya mimi y'amavuko irahari igihe bagira Maria itaki ya mariage irahari ucura bitaki y'amavuko y'abavyeyi bacura nitariki bagire ko mariage ucubona ko karanga muntu zigize bayegeje imbere kugira ngo bikunde imyaka yo kurongorwa ibe bisigura reko yagize nka mariage sarakuze ati bo ntibwa ikwize ivyo rero camvuga nti sibo bamukoreye ikibi habwo nabo bavyeyi biwe numva umenga papa we n'umu intellectuel sewe n'umu intellectuel data we n'umu intellectuel rero kubera iki batitwaye bakavuga ati ntitwakira inkwano z'umuntu adakwije imyaka kugira abapyara yafashe ku bigire vyemegwe rero ndababwire siko ndaburanira uwo mugabo ntibareke ntibikure kwa gahuzu kuza kuvuga ibintu ku ma televiziyo ngo umukwe wanje kuko numukwe uko byabiye kuzuriya nawe numukwe umuntu amaze kuzi wawe umukaba mufitaniye noneho n'umuzukuru kuriwe ujya numukwe hari amajambo utavuga ku mukwe siko bimeze kuko niyo umukobwa bishitse agatwara inda y'umuntu batanishimiye cyane nahora numva bavuga ati mugabo erega yamaze kuba umukwe yamaze kuba umukwe rero mugihe utamupfukiretse iyo umushize mu gasho ukavuga ati numugize wa nabi mugumaze kumwakira imiryango igakorana uwo muntu please reka kwenda kuvuga yuko yafashe umwana wawe ku nguvu kuko numukwe sinzi ko wumva icyo kintu se umukobwa niho yari se umuhungu niho yari imiryango niho bari none ibintu biheze inyuma y'imyaka 10 ushuca kuri televiziyo kubera wumvise ukuri kwagiye habona ngo ujya mugabo ngo yaramukoreye ikibe bafashe ku nguvu ico ni kinyoma rero jewe mimi maze kubona twinjiye mu rukundo sinasuye kwemera ko tubana nabo ariyo by'imiryango avuga ngo afise iyo miryango irahari muga kuko atabumviye ku makosa yakoze bamubujije sino blaminga nabo jewe nababwire mwabasore mwe cyangwa vuga ati mwana muke aho koki umukobwa sinze ko bakobwa baza bakizwa we rimbura umuhungu aragufashije ku ivyo nyine navyivugiye sivye mbeshere nkavuga nti je sinoryamana nawe kunsaba ko no mucikiza Imana yo mwijuru nkabambeshe ibimpore yarabigusavye yarambwi mimi urabizi kavuga nimba ndiko ndamubeshera Imana yo mwijuru ntagituririrye ntagiturire
jewe niba atigeze avuga n'umunsi umwe avuga ati tubanuka yarambe tubanuka nkabwira nti je ndi umukozi w'Imana sinovyubahuka kuko na Apotre Kefa yavuga ati shafise ubakenga kuzohava uryamana nawe ishengero ritukishe cena n'umutama w'ishengero ndumusore bivanye n'ijambo bambonamwe nabo iryo shengero riri hari no muzi si ibintu byo kuvuga mu kirere ariko canda mbonye twinjiye mu rukundo singwe mu caha naciye mbaza saba umutama w'ishengero twakorana numu magistra Gilles mukanyosha arahari no ndavuga nti mutama jewe uyu mwana yemeze uko nuko nuko kugira ngo nikingire sintukishe ishengero womfasha akabi wawe ngomba uzomutwara mugabo kugira ngo nduhuke sintahe nk'abantu bakuru ravyumva kubana n'umuntu ukunda umwanya wose nikingi candagenda kwa Messi kwa Gilles hari yubahwe yarakoze uko ashobora mumfashirize abe ngaha kugira ngo jewe nirinde singwe mu caha Gilles icyakenerwa cyose jewe naragitanga nk'umuntu anereye umuntu aho kwa Inasenge barahari base wabo barahari ntibamwakiri muga jewe ndi sacrifice ndamutaza yavuye kwa Gilles amaze kuba kwa Gilles namugize neza namwirohera aho yaba kwa Inarume yari mu Buganda kwa Inarume ari mu Buganda aca munyuma amaze kubona ko ameze neza acambwira ati banyemereye vyiza je kugira ngo nagize ibibazo uno munsi ati vyiza reka ngende kwa hajya mu irohero nawe unkuye mu muryango ko baragateka aho mugaye atamwe kuntera igere atamwe gusengera muri gereza abonye babanyamurenge ati abana babasura ati ibyo kwigira inkumi rega ntabitanguye ubu ibyo uri mwari bwagire majya ariko ibyo kwigira inkumi ntiyabitanguye ubu amaze gusengera amaze kuva muri rohero canagenda ico gi ndamugurira ibintu ndamugurira isakoshi ndamugurira utuntu nyene kuvuga ati umuntu nimba agiye naho hantu biboneka ko yarabaye basi ku muntu ndagenda mu isoko mu Kanyosha ndamugura ivalizi iki ndamuzana nawe narabizi n'imodoka aho mu irohero hepfo ya poma ho gato ndamusigaho munuze siga yinji ndagenda agezeho uwo mumama hari yubahwe caravuga ati ndakeneye kubona uwo mukwe carampamagara tisange ni babandi bambere b'imihimbiri bagize ntuza imuhamagara bamugiriye nabi byo kumugira nabi je ntavyo nzi kuko ntitwari kumwe nabwi ivyavuzwe bihana je niho nari nta numwe yera ntabeshira umugabo yabamimi ntiyera kuko yihanye mbari yabo umugabo ntiyera baramanyanga bose twaravuganye ninari ko umugabo yari umugenzi wawe mbo turazinanye n'ubu turaramuka yego frère Nishavu yatiriga we warandiki mbo kumusha burya ukuri ku muntu bikwirage gushavura ntiyaretse gushavura mugabo je naramubwiye ntuyu wewe nduze tuvugana nabwiye nti wewe inzira waciyemo siyo subira azero ukizwe yabana mimi urabona yasuye gukizwa nayo babariye si ibintu byo mu kirere yaravuze je sene bwakizwe yarasuye kubatizwa mvuze ko yari umupagani sinabeshe kuko umuntu ntiyeme ntibamubateje ku namubateje ku nguvu nitware muri Anglikane ngo tuje muri Pentecote bakobrije gusaba kubatizwa wenyene yarabyisabiye Shaka kubatizwa kandi ivyo nakoze kandi vy'ukuri vyari mu manyanga ivyo byose kuvuga ngo yamukoreye ikibi bakorana none ubunye wewe ujana n'umukobwa mu gasambana nk'akarorero ucuvuga ngo wagukore aguteye inda ngo wa mungu yankoreye ikibi mwasambanye mwakoze icaha kandi mwese hagiye mwumvikanye habayemwo amatunda yavuye mu nayicaha nyine rero mimi vuga ngo bamukora icaha ivyo sivyo nogira cyana muzana aho mwirohero ntuzi iyo miryango vraiment mumbabarire kandi niko kuri aca Apotre Kefa cyaramperekeza wa mama arambona barafana ati barakondo umuntu muzima murabona ko ndi umuntu muzima jewe sivuga ngo nagiye gutwara umukobwa ngo ni ibintu byatari ndi umuntu muzima noza kwakira mu rugo hana hose bakanyakira mfise papa mfise mama mfise abavukanye turi nyankamugayi wacu bamu mama ati sawa okay munyuma savye ko nogira predote baranyankiye muze baranyankiye baravuga ibyo byose umaze gukora baravuga ntibase ngo baranyase ariko ujya mu mama yavuze ati jewe uwo Inarume yari mu Buganda nimba ari mu ntimwokora urubanza aha atahari nararonde nawe nta mujyango numwe wawe bokwemera basi nze kuza kuhakwera imiryango yose iranga ikibazo rero cyari giteye kuba cyari ahantu ushobora gukwera mimi ucuka umukwera mimi cyarabonetse ndabona ho ndamukwera iyo miryango ariko baramubwira ngo iri ni Bujumba se waba arahari byo kuri mu Kanyosha ba Inasenge barahari mu Irohero
barahari kuko yamuvuze barahari bose bavuga ati abana wapi ntitumwakira oya yega simari bari bafise umukobwa amaze kuba yaravyaye yaradivorosheje kugira ngo nitombora bari bagize kuba barose umukwe nka jewe w'umusore ataca nuzi kubasenga reka ndabahe message kuko n'abariko baravuga amajambo babanze basenga bavuge bike kuko nabwiye gushika no munsi ndashaze ko ndi umukozi w'Imana je narabajije Imana kubera iki wemeye ko nca mwibi bintu kuko Bibiliya iratubwira ngo haragiye abaririmba ngo ubugombe bw'Imana zogenda utumbereye hari naho uzunguruka ku bugombe bw'Imana hari aho urarurira ku bugombe bw'Imana Imana ikubwiye ibwira wewe nta wundi muntu yahamagara usomye muri Hoseya n'umukozi w'Imana w'umuvugishwa abanyemhemo baravyumva cyangwa basoma Bibiliya Hoseya n'umukozi w'Imana w'umuvugishwa yari yemewe no muri byarinze yandikwa Imana imubwira ngo genda urongore uriya mugore afise abana babasambanana yitwa Gomeni nimba ari Gomeni arugenda urongore uriya mugore maraya afise abana babasambanana Imana ibwiye Gomeni umukozi w'Imana genda umurongore Imana ntimuharira ico nagenda kubwira ikubwiye irakubwira wase muramya ho muhurira murahura mu ikorosi Imana ifise umugambi acaragenda aramurongora amurongoye ubwo nawe ufise mwene wanyu cyaye mu bapaseni mu nyumva cyangwa abantu mu nyumva umwana waradutse yari umukozi w'Imana yari umuririmbyi ngo Imana ngwimbariye ogenda ngo urongore ngo uya mukobwa maraya uwo nenda kumva baravuga ati uyu mutipe ntiyarakijijwe ni bya bintu nico kimwe nanje bavuga ati papa je ntiyaje kuri marriage naye babari yafati wa mugabo uri umusore jepo n'umusore mwiza ufise amafaranga uza gutwara umugore papa ndamubwira ati papa Imana yambwiye papa ati abwiye se waba atari ko mungu yacaganyikiwe kwera ati avugana n'Imana rero ati yabekera Mari ariko ndiko ndabasubiramo gushika no munsi ngenda cavugana n'Imana kandi Imana avuganye n'Imana turindira imbere batabona amatoke uwo mukozi w'Imana hose yaramurongora amurongoye bavyarana abana babiri yego uwa mbere ati umwituku uwa kabiri umwite umwe yabuye ngumwite ntambabazi uwundi ngo nkura abantu banje kubera mwase kunyumvira nimba usenga cyangwa utanasenga ubisome wa mugore aramurongoye nkuko je umwana navyaye Peace Prince ujya mwana wanje Mimi arabizi na ecographe twarabipfuye cyarambwiye nti Imana yanyeretse umwana nzovyara navyaye nzi ko umwana wanje azoza afise ubugirege yabimbariye Imana yambwiye ko izo mu mwana w'umuhungu kuri ecographe nabwiye nti madame we kugira ecographe mugajenze ko ari umuhungu nivyo Imana yambariye yarafite turege Imana yanyeretse n'uturege ati ani umwana w'umuhungu umugore rero ko yabona nkunda abahungu ati uyu mugabo byabindi by'abagabo babagabo bakera ati haramukambye umukobwa nzo wangize ingorane orukije nifite ico navuganye n'Imana navyaye umuhungu nkuko Imana yari yambariye Imana yari yarambiye kandi ko bavyeyi bazoza kunsaba ikigongwe mu gihe maze kuvyara abavyeyi banje baraje baransaba ikigongwe pisa amaze kuvuka barazamuye ati tubabarire ivyo Imana yari yabimbariye rero ikibabaje agituma mvuga ntabantu babe bareka iyo umuntu yavuganye n'Imana bavuge make kuko imbere bashobora guhura n'akaga nabaye akararo kari muri Bible kugira ngo bisomere Hoseya wa mugore bamaze kuvyarana abana babiri ngaho none haramutaye wa mugore yarongeye bavuga ati twavutse wegera umukozi w'Imana cyawe ngo uri kurongora ngoza kumbe wari maraya abantu ze batawe umugore nguyo nkibi bishikiye kuri Mimi atata Hoseya asubira mu maraya abantu ati none jewe gushika n'ubarekera avuga ati none wewe akoma musosi twari twakubwiye ivyashikiye Hoseya ni hibi biriko binshikira kuko nta kibaho kitabayeho abantu ico gihe muca muvyumva baravuze ati none shacha Hoseya wewe ugira ngo umuvugishwa iyo Mana uvugana nayo yakubwiye kuri urongoro maraya afite abana bava basambanano uramurongoye tukubuza none haragutaye sasa ubu naho kuva rya rumaraya yubaka haraya amakomantere wumva bavuga ngo akananiye umugabo kananira n'uwundi amva amajambo babafise mu biri mu gihe cyawe cyo kuvugwa amajambo yose bavuga uyakire Hoseya yarayakiriye ikibabaje mvuga nti byo ntoshobora jewe ariko Mana ibyo navyo ntoshobora Imana imubwira Hoseya ngo genda usubire uzane wa mugore bavyaranye mwana wa mbere wakabera namutaye aseye mu maraya none Imana Mana ho je nzoba naniwe vraiment Imana iza kumubwira ngo genda no ushatse kuvuga ko Mimi aje kwa kabiri yacatira atana abana bagenda niko byagenze rega
bo dufate bumva abana uwo mwana wa mbere naho bwiye umwana wa mbere bavyumvise ko bavukanye je Imana yarambwiye ati genda umutware abantu mu nyumva kandi aravuze nzorinda njamo musi numva ngo ndarogereze ngo iyo menya si ntaco ntashwana n'imfise jewe n'ubunye sinirongora ivyo mba ndimo nibi vy'amamikro bimiko amanitavyo muri ko murankoresha na ya mbere Imana yabimbwi Honorine umugenzi we mubaza je Honorine nabwiye nti Honorine je Imana yarambwiye ko nje sinzokorwa n'isoni n'umusuma imbere umwaka urarenga tije Imana yanyeretse Mimi ampindukanye inzoka mbona ndamushiburiye mu bunyopfu jewe mbona ngendeye ku mazi ni imbere mbona abantu bantegereje amamikro ukuri kwintegereje ni izina ry'Imana heraho Imana yarabinyeretse je Claude ni Imana nabibwi ibiko bimbako ibi byose nibiko bimbaho nibiri imbere jewe igitwa ndabwira nti bantu mutuze muvuge make jewe nibiri imbere hagejo ndabizi Imana yarabinyeretse uko kuvuga ko nerekwa sindi babandi bavuga ngo neretswe ngo Imana ngo yambwiye ngo mpe uyintebe cyangwa mu televiziyo Imana irangenderera ikanyereka yaba Mimi ubwiwe Mimi urabizi jewe na telefone y'umuntu telefone no kubwira nti umuntu ambaririke ndamuha karoro kamwe Mimi avyibuke afise inda bijya muhungu mutoya ujya mfura jewe Peace no mfura yego afise inda ya peace avyibuke kuko avuga ngo se n'umukozi w'Imana sawa kumucafuza jewe ndi umukozi w'Imana kandi ubwiwe uzogende basigenda uzomaze ibintu Claude yavuze nivyo byarabaye cyangwa sivyo ndazi ko azobwira ko ari ivyo twari turyamye Imana inyereka inzozi yarose bamfunze avyukarira turyamye ndabwira nti urarose byashike kuri Yozefu nturose bamfunga tego urose bamfunga iyo n'imigambi ya Satani mugaje simfungo haizi imisi 2 documentation ndababwire rero apana bya Beri ngo yantanze ngo umukuru w'igipolisi jewe nibi bya Beri je Imana yarabinyeretse byo uvuga ngo utanga ifoto n'ukuri kw'Imana mbura abana banje ndahindahira igoye Imana yaranyeretse imbwira ati wa ifoto yawe yaratanzwe kandi je kugira mfatwe bya Beri nibigana wumva bya Beri yakoranye nakoresha umwanya avuga ati jewe namubwiye ngo nzomukorerako akaca atanga message ku muvugizi w'igipolisi n'ifoto yanje akayitanga bijya je Imana yabimbwiye ndi mu masengesho kuri ya vendoramo burya yarabimbwiye harya ndavuga ni kweli Imana nambwiye ati mwana wanje je nzokurinda ntaco zoba je narafatiwe kwa Jacques bigira Imana mukanyosha n'abantu nyene kumbe nagi amfite ikiganiro ntuze yakoze Abel naciye mvuga ni kabisa man ubaho jewe bya bintu nivyo kumubwira ko numukorerako jewe ndiko kumukorerako kuba ngo umukorerako je nenda mubwiye nti reka gukoresha n'ubu bavyumve jewe areke gukinisha Mimi umviriza je nababariye none ntuze ntibakinanye uyu unye bakinanye ku shusho y'umunsi ninde Ahmed harumutse mwenda mu ry'umuhari kuko Ahmed je ntitwe bwavugana Ahmed tuvuganye ubu ari uko Imana naho ningendereye umva Abel washaka kumubuza namubwiye nti we unumugore w'umuntu none nkunda kubaza wewe dufate niba ufite n'umukobwa mukundana ukumva uwo mubwira apana umugore wawe ariko agendana n'umugabo bavuye saa 3 y'ijoro igitega cyangwa ariko kujya avuga ngo bakinanye ngo baririmba indirimbo y'Imana ngo afashe gutya ariko ntaba ari wenyene niko ndakubwira umuntu umugore wawe mufise ko uburenganzira jewe ndibuka kumusaga ari umukobwa umugerante yankunda yarankunda pe jewe yaramfashe mu munsi umwe kwizosi mimara byibuka turi kuri station umukobwa amfata ku bitugu yarafite inda ya peace yahatse kwiyahura aranabimbuza ati je murazoza gufata ku bitugu jewe tuzoye kwicana ari mimabi yego naramwubahirije kuko urumva neza kumubahiriza rero Abeli kuza gukinisha umuntu kuririmba d'abord umuntu yataye abana mvuze ko yataye abana andatsovuga ngo ntiyabataye uwaruguru na ikiganiro mwaracumbise yamutaye afite simba iyo jambo ry'Imana rivuga ati murabe ivyo nkora ntimurabe ivyo mvuga oya cyo tubwire kuko umuntu arashobora kuba ari umunyavyaha mugabo gasanga aratanga ubutumwa bwiza ku bantu mboje ivyo ico kirabaho je ivyo sivyo ngo ndijere ico gituma navuze nti abamukeneye Mimi kumukoresha adashaka gutanga umuco sinzi ko bamubaje ati warakoze divorce ngo ivyo unaje ngomba kubivuga Mimi turagira divorce je naravuze nti umuntu wese amukeneye kumukinisha bamukinisha kindagaramya kindagirante ubu unyu no musa aracanye ndetswe ko umugore wanje ko biri kose imbere y'amategeko rero naravuze nti nagene muri ngo navise mubaza ngo yemwe ngo abantu bashaka gufasha Mimi kugira ronka abana nta muntu ashaka kumufasha wundi atari sentare n'ubucamanza kuko ubucamanza buravuga ati
bwo si ntitwiko tuba tusiba ivy'iwanyu baraza bakabumviriza niba mvuga nti uyu muntu si umuvyeyi yarataye abana baraza bakabaza ababanyi bagasura amasura akaza ati yarabataye si byo kuvuga ngo urumva ngo ivyo ntavyo nishura ico gihe mu bucamanza urishura utishuye bo bamenya intuzi gerageje mu kiganiro twakoranye yaravuze yuko agerageza kuja ahatandukanye kugira ashobore gushikiriza urubanza iki n'iki we yavuze ati ntamenya urubanza kwahereye reka naho ndagitangaye ku muco amaze kuva mu rugo narakubwiye ko yataye abana mu nzu ababanyi barahari ntamwirukanye ngo turataruka cyangwa subira hari yanye bakwanyiye yego message bakwanye kubuhumuga okay message yanyandikiye irahari Mire yataye abana ari bivya filime nyiragiyemo kuko niyo Norine yamwakiriye ariwe n'ubona bari kumwe uravye n'amastatut muri filime mwari bwa ahaburanyibukije Mimi yavuze ngo ntiyahuye muri filime ngo filime yatenguye na filime ngo tutari kumwe hari ikintu ngomba kubwira abantu mwabakinyima mukinisha amafilime abo mwese muri ko murakorana n'abandi bokorana nabo bogendana sinzi ko mwiza amategeko canke abantu bafise vuze ngo bagira ubwenge bukwiye sinzi ngira utagira sinzi ngira kandi bifatuko kutamenya amategeko canke kubwira umuntu ngo ntitwari kumwe mbe no n'umugore yakutaba kumwe n'umwe no kuvana areka ndakubaza umugore nivyo byanamutsinze nawe ngurumva no muri soje payenda kikubwiririye barambuye ngumva ngo ivyo umumimi azi yuko ubunye ko yikuye mu rugo afite gukora ivyako afite ivyo gukora ivyashoboka arivyo na n'uyu uye abere ngomba kumubwira amenye ubwenge agira ubwenge kuko kuvuga ngo je ngo ntibagucugiye ngo ntitwari kumwe Jesse ndi kwagize itasive canke yacikije nuze nimba aberi yaracikije aho no mumva muga aberi nimba yagize makiyaje akaja muri itasive kumva ingengo zabubatse kandi ndetse aranakijijwe ivyo gukizwa byo n'urundi runtuze iyo ni dose iyo ni dose ariko kuvuga ngo cyo gihe kwanza ngo ujya mugabo ngo ntitwari kumwe ngo ntibari kumwe kutaba kumwe n'umugore mu abantu mu vyumba ni gihe mwavanye mwagize divorce Mimi ntitsinamukikije ikiganiro cyatanzwe naramukoye abantu bahari ntange inkwano tugira eta civile impapuro ndazifise certificat ndayifise rero ivyo kuvuga ndanabasubiriremo mutagwa mu ngona y'amatazo muzi n'uburubanza rwaje na Abeli n'urushaka ntirubora message ndazifise kwitwara ko yakoresheje umugore we wanje akagenda na wijoro ndafise message yanditse arayizi kuko je ibintu bandikira kuri Facebook narifite ukuntu niyo byanamufashe nivyo navuze ntashaka kwerekana ngaha kuri kamera vyinshi nabiko kuri Facebook Abera amwandikira inde atarankaguwa ngo hewe uraze ngo nabimwe vy'igiteka ko yabimenye ndayifise message nuko muri kanayikwe ngo nabimwe vy'igiteka yarabimenye uraze ngo nimba naka ngo yarapfushe yarabimenye ngo twimanukiye ijoro iyo message ndayirukira Abera ngo rero acanyandikira Abera ngo ndabona ko mukoresha na Facebook kimwe ngo nango ari kibibumvisemo navyo ni vy'igitega warabimenye namwe vy'igitega yarabimenye urumva nibindi nta ivyo ntamenye urumva ariko arivyo vyinshi ico gituma abamenye bibi ya mtu ni sumu mu nyumbe se kuvuga ngo je bavuga ngo ndiko ndamuronde ngo ndiko je mvuga nti kwa kinyanditswe kuko yombazwa kuko nanje no mubazwa nagenda sabe divorce hama bo bamufasha ico giturira ubutungane burahari cangaruka ro kuri soje payi ivyo kuvuga ngo yagiye kudodo soje payi si nticurubanza soje payi irahanura si sentara soje payi je barantelefoni akigenda uko Mimi umvagira ivyo kugurisha abana ntashaka kwa abana bamenyekana umukuraba umvashaka nimba yo baraba agikwe nivyo muri eglise yavuze ngo yagiye kuri eglise abana bari muri Sunday school kuko abana iyo bakeneye none turikivana ukuri agateka k'abafaso aba mama kwisi muri iki gihe karubahirijwe aho ugiye kwitwarira umugabo uri umugore baranagupfunga atani cyo bakoze mugo umugore agiye arumvirizwa vre hariho nishira mu ry'abagore vugira abagore none yaraributse kuvuga ati je nahohotewe nje muri iryo shira hamwe mumvugire yirukira muri filime ico gihe rero musoje pe yarantelefone ati hari umugore yitwa Mimi yavuga ko umugore wawe avuga ivy'abana kuko bambwira nkuko mama we yavuze mu ganiro cime cibambwira ngo agunda akomeye neza baramuroze uratikana mama we yabivuga ngo baramuroze navaje ntatesere y'uburozi fise ico gihe je narakoze vrema ico nshoboye ntacimana izonjinje nariko ndamanuka nti mugumizaho nyene ndaje cyane manuka direct no yasi naciye soje payinu baracakora barengaho mu kinini ndababaza nti sanga vyinshi yavyivugiye amakosa yiwe nama message yanditse n'amakosa yakoze ivyo yihendera avuga ngo ntitwari kumwe afite ibintu yakoze
bimwagira nejo mvuga nti uja muri senta none uja gusaba divorce je nshira ku meza muga kavuga ngo je ngo ntitwari kumwe baramubwira soje paya ati erega we ntimuragira divorce niko bamubariye ati ntimuragira divorce nyene ku vya divorce nk'ubishitse mema kazi kagusaba ati tugire divorce entre je nawe byo korohera kumwa divorce canke umviriza mugenzi nico gituma navuze igano natanze je nabe usubiriyemo mu ndabe neza je ndi umugabo yiyemera kubana ntarongora suko ndambuzi inkumi apana umugore siko mbuzi inkumi zimbwira ati bana muze mbona nagucosha Ivyo apana arondera abako babwa ati uwo muntu akurusha ngire twetwire turaza amaguru mu mazi dusenga turondera abagabo vuga intuze rero jewe nase guhemo kubana igituma navuze nti mimi naravyanditse suri murakoje Facebook iwanje naravuze nti mimi ni gihemo kubera iki yahemukiye Imana ahemukira ishenge ahemukira abavyeyi igituma je nanka nase kurongora cye gusaba divorce nase kuje kuyisaba nagwaniye ubukristo nagwaniye ubuntu sintera intambwe soba ko ivyo mfite ndamurega bitahari birahari pe nubwo woza tutari kwamena bikwereka bimwe nivyo ntokwereka kuko we ntububatse mugabo ndavuga ati Bibiliya tuko turaragana bavuga ati muzobana amahirwe no mu magogo agwaye canka akomeye Bibiliya nitubwira ngo agwaye malaria agwaye ubweruzi burya mu magogwa na hantu nyene nibi nyene mbona ndimo mugabo nkacamvuga rero nti je Claude aha niko byategerezwa ubundi kuko naravuze nigana natanze je nkarongore ejo kimwe nimanzo ca mwishengero banyemereye kuko je batananyemereye sinzoza kurongo zobabwira nti tuzobana mu mahirwe no mu magogo jewe nzoyihanganira ariko agiye muri filime canka akagenda mu bindi none umugore kutamufata ikiziriko kimwe rero nubu navuga ati yogenda neje gusaba divorce uwe nyene akagenda ndavize impapuro nye yagara binyandikiye ndavize message ndavize kwereka byanditse ambwiye ngo tuvugane vya divorce nabwe ni vya divorce ntibivugana genda wewe iyo waciye ubwa mbere we barabize none ubwa mbere aho bamufashe barapfuye nagenda aho bamufashe ubwa mbere ayisaba bamufashe asabe divorce jewe ndayimuha mugawe ayisaba jewe ntirumveko ko je nzobananiwe wewe yananiwe ko yabonye ari gihangange akora ivyo ashaka agenda yisaba soje payi rero baramuvuga ati vuga kandi kino ne mimi wewe kuguma ugomba kwigira none gutinye gusaba divorce kurenze jewe ndikabwera niba ndikabwera sinzi urenze uri umusare waduze hejuru yaduze nihega mwana wa mama cyane ko muri bimwe byakubabaje kujya kuntu bapostinga ngo umwigeme bakavuga ati ngo umukobwa ngo kanaka ngo ariko abikora neza cyane biri mu bintu ngo wavuze ati ngo bari gutuma bandika umumama sukumbabaza mu byumba abantu bavyumbe bariko nakwikira sukumbabaza jewe nahubwiye narababwiye mfise mu vyara wanje abahambukanye nyakabiga tugenda nkamukwereka yarongoye umugore avye gatatu azi ko ari inkumi aha munyakabiga yitwa reka ndeke kumuvuga izina kubwo impamvu z'akazi ariko aramurongora umwana wiwe yaraje muri mariage ya nyina umugabo hana habari numugabo w'umubogare nko kwawe yazigamye ubusore bwiwe erega mariage iraba mariage ibaye bamaze iminsi mu nyuma baza kubona wa mwana baraje ati none ufise abana ati none navyo waruzi mutipanyonga amajipe vraiment yaramuhaye mutahe bwa buhera bwose yakoreye iwacu mu kibano kigano twakoze na mama we muri saro twarabivuze ku mpamvu z'akazi arahari umuntu yimukizwa yakijijwe yubaha Imana nanjye nemera yarongoye umukobwa amurongo yambwira ko ari inkumi agiye kuza gutya baje hajya baza mu manza nimba ari kugira iki aza mu mwana aradutse ngo mama ega abihakanye abana si mimi wenyine ati mama ati uwo mugabo ari gambwe sagara ntawe no magara hari vraiment ibintu biha ati ngo hano ati wowe umwana wa atujya ninde ngo ni mama umwana n'umuhinosa ni mama muze ntazi n'ivyo arimo gushika none umunsi urumva yararaganye mahege no magogo urumva ko afise igisebe uwo mugabo kitazopfa gikize uwo muhungu wewe muvyara wanje umubwiye ikintu cyitwa umugore umubwiye umugore mu matwi yumva yo kwiruka acagwa hasi ntashaka kumva ikintu cyitwa umugore yarahahamutse rero cyo kuvuga birya nashatse gukingira abasore ntibagwe mu ngubazo naranavuze n'ubu ndanongeye by'ukuri umusore amukunda